Amen. Hallelujah. Ivyo mpwemu yera yashize ku mutima wanje nivyo vyavuzwe kuva mu gatondo gushika n'uyu mwanya. Sinzi rero ico Imana iriko irakora, ariko abakira bakire. Hallelujah. Ko mpwemu w'Imana ari hano uyu munsi. Imana yamanukanye no gutabara, Imana yamanukanye no gukiza. Hallelujah. Ijambo Imana yashize ku mutima wanje ni ijambo rivuga ngo akanyamuneza katovugwa. Hallelujah. Amen. Akanyamuneza katogira gute? Katovugwa. Ngo ibyo nashaka kuvuga byose vyaciye ngaha hantu, ariko turasubira tubishimangire mu ijambo, twongere dusenge abantu bidegemvye. Hallelujah. Nagomba dusome muri Petero wa mbere igice ca mbere umurongo w'8 n'umurongo w'9. Aravuga ngo uwo muramukunda naho mutigeze kumubona, kandi n'ubu naho mutaramubona muramwizera. Bibatera akanyamuneza k'ubwiza katovugwa, mugahabwa ikizanwa n'ukwizera kwanyu, nico gakiza ku bugingo bwanyu. Gasubiramo umurongo w'8 n'uw'9, twumvirize aya majambo. Ngo uwo muramukunda naho mutigeze kumubona, kandi n'ubu naho mutaramubona muramwizera. Ngo bibatera kunezerwa akanyamuneza k'ubwiza katovugwa. Yesu ashimwe. Akanyamuneza katovugwa turabibona ngaha ku murongo w'9. Shengero ry'Imana, bene data mukoraniye ngaha, umunezero w'Imana nuko dushika aha hantu. Ico Imana igomba nuko umukristo wese ashika kw'inivo, ashika kuri rugezo rwaho muri we hawo umunezero atoshobora kuvuga, atoshobora gusigurira abantu. Amen. Ndakunda Izaburi 126 iravuga ngo igihe Uhoraho yagarukana abambukanywe ari nyagano, twari tumeze nk'abarota. Yesu ashimwe. Twari tumeze nk'abarota. Hariho ibintu Imana ikora mu gishingo cy'uko nabivuga ukamenga urarose, ariko Imana iba yagize gute? Iba yabikoze. Hallelujah. Imana ikeneye gukora bimwe bituma umeze nk'urota. Ngo twari tumeze nk'abarota, ngakanwa kacu kari kuzuye ibitwenga twenge. Hallelujah. Ngo muri twe hari indirimbo nsha, ngo bavuga ngo Uhoraho yabakoreye ibikomeye, natwe tukavuga ati ni koko Uhoraho yadukoreye ibikomeye, turanezerewe. Hallelujah. Akanyamuneza katovugwa ni Imana igukeneye. Yesu ashimwe. Bitaravye ikibazo urimo, bitaravye ivyo wahuye navyo, bitaravye umwiza w'umuzitanya uri kuracamwo, bitaravye ubugaragu uri kuracamwo, aho nyene Imana igomba kuhavyura umunezero. Hallelujah. Aya n'amajambo akomeye cyane. Yesu ashimwe. Hallelujah. Ubundi ngorane hari ivyo tudatahura, kumbure kubera tuba tutarabishurirwa mu ijambo. Kuko uyu munsi kugira ngo je nawe tube turi ngaha, je a investi beaucoup. Hallelujah. Imana yatanze ibikomeye kugira ngo uyu munsi tube turi ngaha mwene data. Yesu ashimwe. Hallelujah. Nagomba turabe gato ahanyene mw'iki gice, umurongo wa 3. Petero wa mbere igice ca mbere nyene ku murongo wa 3. Aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa, yatuvyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri.
twama twumvise muri Bibiliya yuko Imana ni inyembabazi. Haleluya. Imana n'umutunzi w'ikigongwe. Yesu ashimwe. Ngo Imana uyu munsi kugira ngo tube turi hano yatanze ibikomeye. Amen. Il a investi tant. Yatanze ibintu bikomeye. Yabivye ibintu bikomeye mu mutima wawe. Ngo nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri. Ngo igikorwa cya Kristo Yesu nticari kuba Imana idakoresha imbabazi zayo nyinshi. Amen. Hariga umuntu umugendera mukaganira ukamubwira ikibazo akaguha kubera yafise. Haleluya. Amen. Kubera yafise. Akimana ivyo yakoze yabikoze nk'uko imbabazi zayo nyinshi zivuga ngo ntacyo yisigarije. Haleluya. Rero ibi ntibigomba kudusiga uko twamye. Yesu ashimwe. Asangwa Imana yatanze imbabazi zayo nyinshi nk'uko ziri, tugomba kuba abandi bantu. Haleluya. Rero aha hariho abavyeyi ndazi yuko ivyo dukora byinshi twiyumvira ku bana bacu, sivyo? Amen. Iyo dutigita twiruka hirya no hino, turubaka amazu tukagura amatongo, kandi bimwe bimwe turavyandika ku bana bacu. Rero iyumvira igihe uri kurandika ibintu bikomeye ku mwana wawe, mugabo umwana wawe uko umwubakira ivyo umwandika ko amazina kuri ivyo, wamuraba ukabona n'umwana w'amacungu, kabona umwana ariraburaniwe. Uwo munezero yomere, uwo muvyeyi yomererwa gute? Kuko nivyo hari igihe twarabaye mu miryango aho ataco tubona, nakaye ugasanga ni apene, n'ubuyi buje ugasanga gasukari ntikumvikana, ukabumenyera uko. Ako hariho n'igihe usanga ubibona aho winjira mu cyumba kwa papa ugasanga inoti zirasanzaye. Haleluya. Rero Imana yacu umutunzi w'ikigongwe. Haleluya. Il a investi ça, il a donné ça, ntacyo yisigarije, yatanze byinshi ifise. Haleluya. Pour toi. None iyumvira Imana ikubona ugenda ufite uyu munwa wuzuye akabonge, uyirijwe n'ibitagenda neza vyaha kw'isi, ninezerwa cyane. Haleluya. Amen. Cyo gituma Petero avuga ati muramukunda naho mutigeze kumubona. Haleluya. Muramwizerana n'ubu naho mutaramubona. Rezilita cyane ico bivyara n'umunezero w'ubwiza wakabura rugero. Haleluya. Amen. Rero aha niho Imana igomba yuko ushika bitaravye ikintu na kimwe. Aha rero bamwe bamumenga biri kure, ariko inkuru nziza ndagufitiye, Imana yacu nta karimbi igira. Haleluya. Imana ukanye no kugutabara, ikibazo ni cyakwitambitse imbere. Haleluya. Yesu ashimwe. Nta karimbi iyo Mana igira. Amen. Rero nagomba kuvuga ibintu bibiri biboneka mwaya majambo, ndabice ko duce dusenga. Ni gute uyu munezero utovugwa wogaragara mu muntu wese ari ngaha? Haleluya. Icambere nico tubona aha ku murongo w'umunani, Petero wa mbere igice ca mbere twahasomye ku murongo w'umunani, havuga ngo uwo muramukunda naho mutigeze kumubona. Yesu ashimwe. Muramukunda naho mutigeze kugira gute? Kumubona. Yesu hari abantu bamubonye agenda i Galilaya, i Kaperinaumu, agenda i Yudaya, i Samariya hose mu buryo bw'umubiri. Hariho abantu bamubonye.
Haleluya. Ndakunda Pawulo ingene atangura avuga kuyu murongo, atangura avuga ati uwo. Haleluya. Abizi Kirundi uwo ni iki? Demonstratif mu Kirundi, insigarira zina rugena. Ngo Petero amuvuga nk'umuzi, amuvuga nk'umwumva, amuvuga umenga aramubona uwo. Haleluya. Ni nkuko navuga ati Papa Bonaparte. Haleluya. Petero avuga ati uwo muramukunda naho mutaramubona. Wewe yaramubonye ariko abwira abantu batamubonye, ariko icyo yemezwa neza avuga ati muramukunda. Haleluya. Rero intambuko ya mbere y'umunezero utovugwa ni igihe wemezwa Kristo Yesu. Faut écrire ça. Faut noter ça quelque part. Ni igihe wemezwa Kristo. Abantu bemezwa neza Kristo baduza ibiganza, Imana irababona, ntimubeshe. Mwikomera amashi. Rero kwemezwa Kristo yamye ari ingorane. Haleluya. Ako Imana ishimwe ko ihishuye aya majambo. Uyu mwanya ndiko ndavuga kwemezwa Kristo ntikiri ingorane. Kumbure naho yari ingorane kuri bamwe bamwe. Tubona umugabo yagendanye na Kristo ariwe Pawulo, abwira abantu batabonye Kristo avuga ati uwo. Haleluya. Rero Pawulo abona yuko yavuga Kristo nk'uwabonye vyinshi, nk'uwavuganye nawe agiye mu ijuru, nk'utahura yuko yicaye iburyo bwa Data. Haleluya. Rero iki ni ikintu gikomeye. Nta munezero wogira muri wewe igihe utarisire na Kristo Yesu mu mutima wawe. Haleluya. Tugomba kumwemezwa. Haleluya. Je kukubwira ngo mwemezwe. Haleluya. Turamwemeza ngo muramukunda naho mutaramubona. Yesu ashimwe kumwemezwa. Mbwira mugenzi bati ugomba kumwemezwa kari mu mutima wawe. Ejo mvyutse mu gatondo madame yanambajije ati none wewe ko abantu bose bumvise ko wakijijwe bihakamo, amarorerwa wakoze nayahe? Kuri YouTube ahantu hose abantu bose bariko barakoma induru ku bw'agakiza kawe. Ndakeneye kubona amarorerwa wakoze. Nibiki habaye iki? Qu'est-ce qui s'est passé? Ndamubwira ati madame, Kristo yahinduye ubuzima bwanje. Ndamubwira ati Yesu yahinduye amateka yanje. Nuze wumva abantu bavuga ati na Pio ari muri Kristo Yesu, mbega arakorera Imana. Hariho n'uwambwiye ati petit sere yavuze ngo uwo mu petit sere wewe n'uwo twiganye muri interna ati ishengero Pio akoreramo Imana siryo. Kubera iki? Ari muri confusion. Haleluya. Na madamu cyo gitwambaza ati habaye ikirerema turi babiri mbwira. Ambwira ati Kristo yahinduye amateka yaje. Yahinduye amateka yaje. Ambwira ati Kristo namumenye nabona iyo ndiko ndaja. Kristo namumenye jewe naraherewe. Ndamuha illustration, namubwira ati Kristo yasanze ndi nk'imodoka ujana ku mumekanisye, akavuga ati iyi ni kuyirya amapiyesi nikigenda, no kuyirya amapiyesi karakasi bayishire ku munzane uhereza abakora imbabura. Jésus a changé ma vie. Hallelujah. Yesu ashimwe. Icyo novuga na amateka ya Petero igavuga ati uwo. Hallelujah. Arazi uwo ariko arababwira uwo ari we. Kandi bamwe muri mwebwe tuvuze ngo uwo, murazi uwo turiko turavuga uwo ari we. Hallelujah.
rero madamu yambasiye Kristo yahinduye amateka yawe gute? Ndamubwira ati none ntuvyumva? Icyo utumva ni iki? Si amateka y'inyuguti, si inyuguti yahinduye amateka yaje. Rero ni inexprimable. Urumva ntibyovugwa. Yesu akeneye ko muri ibintu bitovugwa. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero intambuko ya mbere y'akanyamuneza katovugwa ni igihe wemezwa Kristo Yesu, naho abandi batovyumva ukamwemeza. Haleluya. Yohana igice ca 14 umurongo. Bene data birakomeye, turamwemezwa. Haleluya. Amen. Yohana igice ca 14 duhere ku murongo wa 17. 15 avuga ati ngo nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje, ngo nanje nzosaba data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo aze abane namwe ibihe bidashira. Ndakunda 17 ngo niwe mpwemu w'ukuri uwo ab'isi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi, mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Haleluya. Ngo hari kera ariko ubu ari muri mwebwe. Haleluya. 18 sinzobasiga nk'imfuvyi, nzoza kuri mwebwe. 19 hasigaye igihe gito ab'isi nibabe bakimbona, ariko mweho muzombona kuko ndiho namwe muzobaho. Amen. Murongo wa 20 uwo munsi muzomenya ko ndi muri data namwe mukaba muri jewe nanje nkaba muri mwebwe. Haleluya. Kuva Yesu agiye ku musaraba uyu munsi ab'isi ntibamubona kandi ntibazomubona. N'igihe azutse yabonanye n'intumwa igihe gito. Haleluya. Arangije aduga mu ijuru. Nimba Petero avuga ati uwo muramukunda naho mutaramubona, mu yandi majambo mpwemu yera niwe amugira we muri twebwe. Haleluya. Par le Saint-Esprit, biciye kuri mpwemu yera Yesu ariho muri wewe. Haleluya. Cyo gituma Kristo avuga ati muzomenya ko ndi kumwe na data ari muri jewe nanje ndi muri mwebwe. Haleluya. Ngo mpwemu yera ni wamugira reyere muri twebwe. Yesu ni reyere muri twebwe. Yesu ni muzima muri twebwe. Haleluya. Ibi bintu je ndabikunda gushikaho nizera yuko burya si ikintu cyose cyoza gutura muri je uko cigombeye. Oya. Haleluya. Ndakunda Yesu yarasukwatura gukomeye. Ngo Satani nacafise muri jewe. Haleluya. Ayakwiye kuba amajambo yawe. Satani nacafise muri jewe. Haleluya. Iyo umusonga uguhereye inyuma ugomba kuvuga ati umusonga nacufise muri jewe. Haleluya. Uyu munsi turabwira indwara katacho zifise muri twebwe. Haleluya. Yohana yongera abwira abantu muri Yohana wa mbere igice ca 4 ku murongo wa 4 ngo murabava ku Mana abana bato, ngo babandi mwarabanesheje, ngo uri muri mwebwe asumba uri mwisi. Haleluya. Akanyamuneza kubwiza katovugwa n'igihe ugira ubushizi bw'amanga bwa Kristo Yesu ari muri wewe. Je suis habité par le Saint-Esprit. Il vit en moi. Il vit en toi. Aba muri wewe. Aba muri mugenzi wawe. Ari muri twebwe.
iyumvire yaba twagenda twiyumvira gutyo. Uyu munsi hari indwara tugwara tutaba tugwara. Haleluya. Ko namba Yesu ari muri twebwe, c'est une puissance. N'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bumwe Paulo avuga mu Banyefesi igice cya mbere, ngo hari ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bw'Imana ikoreshereza muri mwebwe kubwo kwizera. Haleluya. Rero iyo niyo ntambuko ya mbere, wemezwe Kristo Yesu. Haleluya. Kristo Yesu umwemezwe kari muri wewe. Benshi barakekeranya, baracirabisha aya maso y'umubiri, bagakekeranishwa n'ivyo babona. Ako uyu munsi yaravuze ati, zoba muri mwebwe, zogendera muri mwebwe, zogendana nawe. Haleluya. Rero umuntu wese uri ngaha, ndagufitiye inkuru nziza, wemezwe Kristo kuko ari muri wowe. Haleluya. Cyo gituma Petero avuga ati, naho mutigeze kumubona mugize gute? Muramukunda. Haleluya. Yesu ashimwe. Dusubire muri Petero wa mbere, turabe ku murongo w'umunani nyene akandi gace kagira kabiri. Rero intambamyi ya mbere ituma muri twebwe vy'ukuri tugenda tunyoshwe, tugenda twunamye, tugenda twihebuye twumvuye ubwoba, nuko utemezwa ko Kristo Yesu ari muri twebwe. Haleluya. Iyi niyo ngorane ya mbere. Ikigira kabiri, Petero n'ubundi arababwira ku murongo w'umunani, bati naho mutaramubona, atangwa ati kandi n'ubu naho mutaramubona muramwizera. Haleluya. Muramwizera. Ikindi kiriko kiratuma uyu munsi abantu batanezerewe, abantu batagukiwe, abantu batagubwe neza, nivyo bariko baracamo. Haleluya. Ivyo turiko turahura navyo. Kubera iki? Kuko ivyo turiko turabamwo nivyo biriko biradukubita. Ivyo turiko turacamwo nivyo turiko turakaryo bikatugira kububasha. Haleluya. Amen. Rero ivyo turiko turacamo uyu munsi ni ngorane. Claudine yabivuze neza, hari ivyo turiko turacamo uyu munsi vyateye ukwihebura, vyateye amaganya. Ivyo turiko turahura navyo ni kibazo. Petero aravuga ati, kandi naho mutaramubona mugize gute? Muramwizera. Uyu mugabo Petero avuga ibi, si Petero yihakanye Kristo Yesu gatatu. Oya. Si Petero yagendeye ku mazi arangije akihakana Kristo Yesu. Haleluya. Uyu Petero avuga ibi, si umwe yihakanye Kristo Yesu. Kuko imbere yuko Petero yihakana Kristo Yesu, yari umugabo yagendeye ku mazi. Haleluya. Yari umugabo yabonye Kristo Yesu akayangana ku musozi. Yari umugabo yagendanye na Kristo Yesu. Numwe yahagaze imbere ya Kristo Yesu avuga ati, uri Kristo umwana w'Imana nzima. Haleluya. Ariko inyuma y'ivyo vyose turabona uyu mugabo yihakana Kristo Yesu. Ako uyu mwanya Petero avuga ati muramwizera naho mutaramubona, uyu si Petero akigendera mu bigumbagumba. No. Si Petero w'umugwanyi. Si Petero w'umunyantegenye. Haleluya. Ako ni Petero yuzuye mpwemu yera. Uyu ni Petero biciye mu ntege nke ziwe yakuze mu kwizera. Haleluya. Yesu ashimwe.
ariko yaciye mu bibazo bikomeye. Nimba mvuga ati muramwizera naho mutigeze kumubona, uku kwizera avuga si ukwizera kwa biranyerera. Haleluya. Ko hari inyigisho zimwe zimwe zivuga ati muri Kristo Yesu biranyerera. Mwama mwazumvise umuntu akinjira muri Kristo Yesu azi ngo biranyerera, bitanyerera akagwa. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ko muri Kristo Yesu binyerera. Hari igihe bitaba vyoroshe. Je nagize mariage nuzuye orgueil, nagiriye orgueil mu ijambo ko navuga ati biranyerera, nzopfa kwatura gusa amahera azoca aboneka. Nukubivuga gusa. Kizima ndi kumwe n'umugore yizera nkaba nizera ntituzopfa tuzoba. Haleluya. Rero hari igihe umuntu aba hejuru akibaza ngo biranyerera, ariko burya hari igihe Imana ishaka yuko rimwe na rimwe bitanyerera. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka nshike mu rugo mpige ko binyerera, mbure ko binyerera. Nirukange na dosiye mu kwaha. Ari abantu ashinga inahe mw'iyo minsi nababwira ukuntu hari ikintu amanibuka kikambabaza. Sinzibagira amarira naririye ku mushikiranganje muri biro. Ndambwira ati naragize mariage, ibara ryaguye, ndamuririra ndamubwira ibintu ntari kumubwira. Kubera iki? Kubera bitakinyerera. Ndambwira ati madamu yaravyaye, bye turavyara wa kabiri. Arambwira ati Peti ntugire ubwoba, dans 2 semaines turamanika abantu 200 uzoba urimwo. Cyangenda nyeba biranyerera. Aho rero kugira umubone burya wavyuka 11, naho nyene ukabanza guha nka 2 mu planto kugira ngo akwandike. Ndagenda nzingo ndimwo ko navuga ati naho banta mucankuzi ntapanda tu. Ndaraba liste uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu gushika kuwa 200 mbona sindimwo. Ndasanda mwegera mutanda mbwa ati ntimwanshizemwo. Avuga ati yo ihangane, ndacika nk'akabebe ko urumva. Ati ndi impfuvyi, papa yarapfuye ariko nagize mariage, rero birakomeye, ndi mwene data. Kubera iki? Ninjezi ngo biranyerera, ako sinamenya yuko uwo naho mutaramubona mugomba kumwizera. Haleluya. Amarandevu 3 ngenda kuraba, rimwe gushika kuri 20 sindimo, rimwe gushaka mbona, rimwe gushika kuri 20 ndavuga ati ndahevye. Imana izokora ivyo yokoze. Ndagenda nicara, biranyerera hera, ndapigika ndapigika nahabonye Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero nimba Petero avuga ati uyu naho mutaramubona muramwizera, uyu n'umugabo yaciye mu bintu bikomeye. Haleluya. Kandi abantu Petero ariko arandikira, aba n'abantu bari mu bibazo bikomeye. Bwari ubwoko bw'Imana bwasabagiriye mu mahanga hirya no hino, bariko baca mu ngorane zikomeye. Aho bari mu mahanga bariko bitwa nk'inkozi z'ibibi. Amen. Bari mu bibazo by'ubwoko bwose. Ico mu Gifaransa twokwita les afflictions. Amakuba y'uburyo bwose. Yesu ashimwe. Raba ku murongo wa 6 dusubira inyuma, turabe ivyo Petero abwira baba. Rero muri Kristo Yesu ni kujipanga sawa sawa. Haleluya. Nuguhagarara. Amen. Aka kanyamuneza katovugwa
si ikintu kiza muri wowe gutyo kubera ngo wakijijwe. Haleluya. Ariko birafise iyo biva. Mbwira mugenzi ati birafise iyo biva. C'est pas sorcier, ntivyizana. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa kangahe? Raba ku murongo wa 6 n'uw'indwi. Avuga ngo ivyo murabinezererwa cyane. Ivyo murabinezererwa cyane. Habisa kabira k'igifaransa tubwira ukuntu umurongo utangura uvugwa. Wo dufasha si version iri mu gifaransa. Uti? Ngo? Vous intéressez. Kiragoye. Hein? Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Hallelujah. Ubwo Paulo atangura ababwira ivy'umunezero. Hallelujah. Ngivyo murabinezererwa ngo naho ari igihe gito mubabazwa n'ibigerageza vyinshi kuko bitobura kugira gute? Bitobura kuza. Mu yandi majambo iri foko ibigerageza biza. Mbwira mugenzi ati iri foko biza. Hallelujah. Ko nakanyamuneza katovugwa atabigerageza. Hallelujah. Abandi baravuga ati ibigerageza ni materiel didactique. Ni gikoresho. Hallelujah. Ako ni mumbwira hari umuntu yotarukira ku nanasi akayigidaharuye. Ngarika higa jidanana. Agaca yitarukira ko uzupime unayigiharuye ugeze 2. Uzirira ikibiriraho naho zoba ziharuye. Uzogenda wasamye. Jewe ayesetse mu mabana banje nabahaye inanasi ku ngufu. Ko nuwo mpaye gato yaguma mbwira ngo huha mu kanwa. None naguhaye mpuhe mu kanwa. Niga kuziba hari nyinshi kugira ngo bazimenyene bamwe bambwira ati huha mu kanwa. Kugira ngo uronke umutobe w'inanasi urayikanya. Rero uyu munsi wameka ikibazo kigukanya. Reka ukanywe. Hallelujah. Aha niho hari akanyamuneza katovugwa. Hallelujah. Burya il faut ko tuba des chrétiens avisés. Babwiye ukuri. Iyo umwana utamubwiye ukuri uba uri kuramwica. Rero ijambo ritubwiye ukuri tugenda nk'abamenye ukuri. Ukuri kukaduha kwidegenza. Hallelujah. Iyo ubwiwe ko bizonyerera kwe muri Kristo Yesu tiye maravizi. Hallelujah. Hallelujah. Kuko burya ikibazo sivyo waciyemo. Ikibazo ningene wifata mwizo bintu. Hallelujah. Amen. Narabwiye ko igihe kimwe umujera w'inzu nari mpanze yaje ndiruka. Kubera ideni nari mfise. Eba ndiruka kabisa. Gushikaho na madamu ambwira ati umugabo wawe yirutse. Bijya wihagarara ko burya ntuburabona. Iyumvire rero iyo nguma niruka. À un certain moment nize kumwizera naho ntaramubona. Hallelujah. Nuko kumwizera nyenizu niga kuganira nawe nk'umuntu w'umugabo. Hallelujah. Mambwa ati none uzoyatanga. None uzoyatanga ryari mu mezi 2. Hallelujah. Izo rozari miliyoni 2 ngo nzotanga mu mezi 2. Barambwira ati none uwo bivugira imbere y'umucamanza je no bivuga. Tugende. Erega ndabivuga kuko nize kumwizera. Hallelujah.
ako bwa mbere nariruka. Iyumvire rero iyo nguma niruka nari ko nshira umugore n'abana andanje. Bagabo muri ko muriruka muri ko muturugo andanje. Hagarara mwige kumwizera naho mutaramubona. Haleluya. Ndakunda amajambo Petero adevelopa aha hantu ko Pawulo yakavuga ibijanye n'ibibazo no kwizera irelomeye. Nta mukozi w'Imana yaciye mu ntege nke akananirwa nka Petero. Haleluya. Ako yize kumwizera. Amen. Ngivyo murabinezerwa cyane naho ubu ari igihe gito mubabazwa n'ibigerageza byinshi kuko bitobura kuza. Ku murongo w'indwi kugira ngo kuramura kukwizera kwanyu kugezwe. Kugira ngo kuramura kukwizera kwanyu kugezwe. Kandi uko kwizera kurusha igiciro inzahabu ishira naho igezwa mu kuvugutirwa mu muriro ikaka. Aha, nguko kwizera kuzoboneke kuri nishimwe n'ubwiza mu guhisha n'icubahiro mu guhishurwa kwa Kristo Yesu. Paulo icyo ariko aravuga, Petero icyo avuga ngaha aravuga ati les épreuves canye ibibazo ivyo nimubitinye yemwe bene data aho mwasabagiriye. Ivyo nimubitinye birabereye ko bibashikako. Haleluya. Kuko les épreuves ibibazo nivyo bipruva la valeur de la foi. Ngo ibibazo nivyo vyerekana agaciro k'ukwizera ufise. Ibibazo nivyo vyerekana k'ukwizera kwawe ariko cyane ari kwa fake. Haleluya. Ngo ibibazo iyo bihuye n'ukwizera, uku kwizera niho kuba ukw'igiciro. Haleluya. Abigereranya nk'izahabu. Burya izahabu kugira ngo igaragare ko ari izahabu ya vrai bigenda gute? Ica mu muriro niho umenya ko ari fo cyane vrai. N'ukwizera kugira ngo umenye kuri ko ari fo cyane vrai nuko guhangana n'ibibazo. Haleluya. Haleluya. Rero reka ukwizera kwawe guhanganwe n'icyo kibazo. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Aya ni amajambo akomeye mugabo niyo arimo akanyamuneza katovugwa. Haleluya. Rero uyu munsi ibintu biriko biraba nabi kubera ntidukeneye kuba éprouvé. Abakristo iki gihe turi ahantu tudakeneye kuba éprouvé. Ntidukeneye kuba mu bibazo, ntidukeneye ibitugora, dukeneye binyerere, urumva dukeneye binyerere. Ico gituma tuva no mu mashengero tuva mu yandi, tuva mu mashengero tuva mu yandi, kwa baza ko ni uri muri irya shengero bizonyerera, ntibinyerere ukarivamo ukaja mu rindi. Wacha upigike. Ariko ugira ukwizera. Haleluya. Yesu ashimwe. Ngo ukwizera kw'igiciro n'ukuhe? N'ukwizera kwashoboye kuresista mu bibazo. Haleluya. Umukristo akomeye, haleluya, afise akanyamuneza katovugwa nuwaretse ukwizera kwiwe kugahangana n'ikibazo. Kuko burya ikibazo ntigishobora guhangana n'ukwizera ngo kigumeho. Ndasubiramo aka kantu. Ikibazo ntigishobora guhangana n'ukwizera ngo kigumeho. Haleluya. Nicyo gituma Petero avuga ati ibibababaza ngo ni iby'akanya gato. Haleluya. Yesu ashimwe. Nivyo akanya gato. Rero ndaguhamagara ureke ukwizera kugongane n'ikibazo. Haleluya. Tuzoraba igisumvye ikindi nkomezi. Tuzoraba ikigikindi. Haleluya. Uyu mugabo Petero
yagize icyo amara mu ishengero rya mbere kubera yize kwizera. Haleluya. Raba igihe ahuye n'ikimuga, ntibyari ibintu byo kugangabuka no gusubira kuba mu bigumbagumba. Avuga ati turabe ibyakozwe n'intumwa igice cya 3. Petero ahura n'ikirema, avuga ati ifeza n'izahabu nazo dufise, ariko icyo dufise turakiguha. Haleluya. Ubu agenda nk'umuntu afise ikintu, icyo dufise turakiguha, haguruka mu izina rya Yesu. Haleluya. Mbariza mugenzi wawe ati mbega urafise ukwizera? Mbariza urafise ukwizera? Cyane tugomba gusaba kugira ngo ukwizera kuboneke. Rero hari igihe tumara umwanya tuvuga ati Mana mu kwizera, Mana ndakeneye ukwizera, Mana gerageza mu kwizera birakomeye. Ako buryo ukwizera turagufise. Haleluya. Yesu ashimwe. Aha nta muntu mfise inkuru nziza, nta muntu n'umwe adafise ukwizera ngaha. Haleluya. Yesu yababwiye gute? Ngiyaba mwari mufise ukwizera kungana nk'agatete ka sinapi, mwobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga. Rero nta kwizera guto kubaho. Burya aha twese kwizera turagufise, ariko reka guhanganwe n'icyo kibazo. Haleluya. Reka guhanganwe n'uwo musozi. Hama uwo musozi ugire gute? Uwo musozi ukurweho mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Rero ngizi ntambuko zibiri zivyara akanyamuneza katovugwa. Intambuko ya mbere ni ukwemezwa Kristo Yesu muri wewe. Haleluya. Aho ku munsi uvuga ati ari muri jewe. Haleluya. Sinyekeranya, ari mu mutima wanje. Yaje kuba muri jewe, aba muri jewe, agendera muri jewe. Aho ugenda nk'umuntu afise Yesu muri we. Intambuko ya kabiri ni igihe ugenda wizera. Haleluya. Utavuga ati mbega ibi byo bije gukora iki, ahubwo aho uvuga ati uko biri kose intsinzi ni gwanje. Haleluya. Sindi mu biyonjorora. Uyu munsi kibazo nuko turiko turiyonjorora. Twaye abakristo biyonjorora. Ntukiyonjorore imbere y'indwara. Haleluya. Yesu ashimwe. Ntukiyonjorore imbere y'ubushomeri. Ntukiyonjorore mu bihe by'ubugaragwa. Hagarara uvuga ati ndizera. Haleluya. Bene data, tugomba kugira ahantu tureka Imana ikitwa Imana mu byo turiko turabamo. Aitwe Mungu milele na milele. Wacha Mungu aitwe Mungu. Amavuta y'igiswahili araje. Reka Imana yitwa Imana. Haleluya. Amen. Hejuru y'iyo ngwara reka Imana yitwa ingwara. Imana yitwa Imana. Hejuru y'agacinyizo no guhahazwa no gutabwa reka Imana yitwa Imana. Hejuru y'ubupfubyi reka Imana yitwa Imana. Hejuru y'ukubeshegwa reka Imana yitwa Imana. Imana niyitwa Imana uzoshinga intare. Ntube mu biyonjorora ngo umugororosha azobeshwaho no kwizera. Haleluya. Pempo ubunini bw'ikibazo cyawe reka Imana yitwa Imana hejuru y'ikibazo kinini. Haleluya. Intsinzi ni gwawe. Ndakunda umugabo yitwa Aburahamu mu Baroma igice cya 4, naho yarakaheze na Sara yarakaheze, umwe ari umutama uwundi ari umutamakazi. Aburahamu niyemeye guseda. Haleluya. Niyemeye guseda, niyemeye gutanga, guheba icyo Imana yamuganirije.
rero ntiwemere guseda, ntiwiyonjorore, ntusubire inyuma, bandanya ku cyo Imana yavuze. Haleluya. Ndabona Aburahamu ashira Imana hejuru, aravuga ati, Bibiliya ivuga ngo yizeye Imana yita ibitariho nk'ibiriho. Muraza kuhasoma Abaroma igice cya 4. Yizeye Imana yita ibitariho nk'ibiriho. Haleluya. Ngo yizere Imana izura abapfuye. Mu yandi majambo, yizeye ya Mana itagira karimbi. Burya sinzi ko murabibona, isi yuzuye limitation. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Kuko lo naturel cyane ivyo tubona, ibidukikuje, ibiri mu isi tubona ni ibituzibira. Ce sont des limites. Haleluya. Burya amalimite turi kumwe nayo turagendana. Uyu munsi uja kwa muganga akakubwira ati ntibikishoboka, genda urindirire muhira. Akarimbi. Haleluya. Kandi rero ugiye kuraba mu isi burya uburimbi butera bugwira. Yesu ashimwe. Raba indwara zihari ubu, abakuze kera ntazari zihari. Sinzi ico biriko biravako. Haleluya. Raba uyu munsi ingene indya zikenye, kera nandya zari zikenye. Ndabesha? Raba uyu munsi umwaka utanguye ubuheze, sinzi ico bivako. Jewe nkiri umwana nari nzi ko bonani iheze wamenga haciye imyaka 100. Sinzi ko bwari ubwana. Kandi nkaba nzi ko n'impene itegerezwa kuba iri hajye. Akuba umwaka utanguye ni pa. Sinzi ko ari ukwiruka cyane. Cyanye n'abana bonani ihera haciye igihe. Bimeze gute? Nugukura. Rero uyu munsi tudahanze amaso Imana ntituzobishobora. Haleluya. Yesu ashimwe. Burya Imana yacu nta karimbi igira. Haleluya. Nta mbibi igira. Uyu munsi indwara ishobora kuba yabaye akarimbi, ariko reka Imana itagira akarimbi ibe hejuru y'iyo ndwara. Haleluya. Amen. Hamagara utagira akarimbi. Notre Dieu est surnaturel. Niwanije n'ibi tubona bikadutera ubwoba, ariko n'Imana iri hejuru ya byose. Rero ntituzoshobora guhura n'ibibazo ngo tugonganishe ukwizera kwacu n'ibibazo tutemeye gushira hejuru Imana. Ko umenga turiko turahamagarira umuntu mu nguvu ziwe, ako turiko turahamagara inguvu z'Imana mu bibazo. Haleluya. Turiko turashira Imana imbere ngo yikorere. Turiko turahamagara gushira Imana imbere ngo yigwanirire. Haleluya. Bene data reka kwigwanirira. Petero avuga ati naho mutaramubona muramwizera. Yesu ashimwe. Mwizere. Amen. Haleluya. Ibi nitwavyumva tugafata riske yo kubikorera ko hari akanyamuneza katovugwa. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Umugani wa wundi ngo dukwiye kumenya comment les choses fonctionnent. Raba icyo Imana ikora n'ingene igikora. Haleluya. Petero avuga ati naho mutaramubona mugomba kumwizera. Yesu ashimwe. Raba ibyo Imana yabwiye Yosuwa imbere ya Yeriko. Yamubwiye gute? Yamubwiye ati ehengabuye Yeriko mu maboko yawe. Haleluya. Niyamubwiye ati nimutambuke rwa ruhome narukubise hasi. Ako yamuhaye ijambo. Nagabuye Yeriko. Ehengabuye Yeriko mu maboko yawe. Amen. Uyu mugabo acakora nk'uko yumvise.
yeriko yaramenetse cyane ntiyamenetse. Haleluya. Ugiye mu kuvayo, raba ivy'Imana yabwiye Mose bashitse ku kiyaga gitukura. Igihe bari batanguye gususumira no kurira, Imana ibwira Mose ati nibiki? Iyo nduru numva ni yiki? Avance? Mwene data, avance? Haleluya. Avance? Iyumvire iyo Mose abwira Imana ati turarindira uducira inzira, yari kubataye mu kaga ihanga ryose. Cyane ivuga ati Mana ndakeneye ikimenyetso cyuko utubwiye ngo tubandanye. Imana yavuga ati avance. Haleluya. Imana ikakubwira ati avance. Haleluya. Iyo ndwara si yo kukwica, avance. Haleluya. Ibi uri kuracamo si byo kukwica, avance. Il faut avancer. Babiririmbye ngo wenda mbere tu. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Burya ukwizera si umuryango wugurutse, ni umuryango wugaye. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero imbere y'uko ikiyaga ciyugura bagomba kwavansa, wewe shishikara wavansa. Haleluya. Ronatireri kubwira ati nta nzira ihari, we shishikara wavansa. Haleluya. Indwara ikubwira ngo nugikira, we shishikara wavansa. Haleluya. Abo mukora bakubwira ati aha baragerageje bose baragenda, wewe shishikara wavansa. Haleluya. Shishikara wavansa. Jewe igihe narimeranya amahera menshi ku nzu, naho nize kumwizera ntaramubona, uwarihisha ambwiye ati ntabyo uzoshobora ndakurahiye. Arambwira ati jewe nk'ubu ndafite ideni umuntu mugo ndazi ko nzomuriha, noneho uzomuriha gute? Haleluya. None uzomuriha gute? Ako nashishikaye navansa. Bene data ntituzoca hanyerera, ntibizokwama ari ibintu binyerera, ako no mu bunyerere tugomba guhagarara. Haleluya. Twavuga ati turavansa, turabandanya, tushishikara kuja imbere. Haleluya. Rero yaraye amajambo, numva mengana amajambo azakurikira ivyo twabayemo uyu munsi. Ariko ico numva nuko Imana yamanukanye no gutabara uyu munsi. Haleluya. Imana yamanukanye no kubirangiza. Imana yamanukanye no kubiheraheza. Haleluya. Imana yamanukanye no kugucira inzira. Imana yamanukanye no kukugurura umuryango wari wugaye. Haleluya. Imana yamanukanye no gucagagura iyo migozi, no gucagagura iyo minyororo. Imana yamanukanye no kukwiyereka. Haleluya. Aka kanyamuneza katovugwa n'ibyo Imana igomba ku buzima bwawe. Haleluya. Biciye he? Biciye mu kibazo, biciye mu byo uri kuracamo. Ndabasabe tuvyaguruke, dufate umwanya wo gusenga, duha akaryo abantu bagomba kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Haleluya. Reka ishengero twese tuduze ibiganza, tangura umushimire. Gura akanwa kawe utangure kumushimira. Umubwira ati ndagushima Yesu ko waje kugerera muri jewe. Sinzi ivyo wari kurabona, ariko ndashaka utangure kubona umwami Yesu muri wewe. Bamwe tubona intege nke zacu, bamwe tubona ivyatunaniye, bamwe twuzuye ubwoba, ariko ndagomba utangure kubona Yesu muri wewe. Ugura akanwa umubwira ati merci Jésus. Mubwira ati ndagushima ko waje kuba muri jewe. Mana ndasenga ndagushima,
ndakweretse umuntu wese ari hano Mana. Uduhe kwemezwa kubaho kwawe muri twebwe Mana. Uduhe kwemezwa, uturinde kwibagira aho wadusanze n'aho wadukuye Mana. Uturinde gutakaza ibyo wakoze muri twebwe. Ndaguhaye icyubahiro Yesu. Waravuze ngo uwo mpwemu kuri niyaza ngazotwemeza presence yawe muri twebwe. Uyu munsi nitugenda nk'abantu gusa, ariko waje kuba muri twebwe, waje kugendera muri twebwe, waje kugerera muri twebwe. Shishikara watuza akanwa. Sinzi amajambo yawe ingene yarameze, ariko hindura amajambo yawe aba amajambo y'insinzi. Hindura amajambo yawe aba amajambo y'insinzi. Atura watuza akanwa, watura umwami Yesu Kristo.